Yesu nashimwe twongeye kubaramutsa abakunzi mwese mudukurikirana kuri LAHAI-ROI TV. Ahantu mwese mudukurikirana muri turabaramukije mu izina rya Yesu. Twongera tubasaba imbabazi ku gihe tumaze tutashobora gushiraho ibiganiro. Mutubabarire cyane byaratugoye. Rero twari tuvuga ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana. Twumve icyo Imana tuvugaho n'icyo dushakaho. Reka dusengane Imana. Mana yera yo mwijuru, turagushimiye nyakubahwa, turagushimiye urukundo rwawe n'imbabazi, turagushimiye imigabo n'imigambi myiza Mana dufitiye, turagushimiye Mana atawuhwanye nawe mwijuru no mw'isi uragororotse kandi urahambaye. Rero mwaye Imana isa n'akantu kanongeye kuza imbere yawe kuganganire n'abasabyi bawe n'abasabyi bawe Mana, kugira ngo Mana yo mwijuru wongere utuganirize ibyo wagombye kugira ngo tuganirize. Turagwaye kaze Mana, abari buvugira muri twe ntagire umwana w'umuntu mwagaragara, ariko ari bugaragara muri twe imbaraga zamuye mwera zuruke muri twe, ubushobozi bwawe bwururuke, kandi mwaye Mana cyane amaraso yawe Yesu Kristo mwavurika guta ku musaraba yongera tugaragareho ahantu hose, tugaragara ugasembwa mu izina rya Yesu Kristo. Ibisiga turagwaye kaze na karibu Mana kugira ngo wikorere ku nk'Imana uzoba ukoze. Data turagushimiye Mana ko wongeye kutugira neza no kuduha umwanya nuhabwa ico bwaje nta kintu twari kwishoboza kudushobora na byose bigenda neza. Duse twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tuzobana nawe mwami Mana mu birori byiza wateguye, tuzobana nawe mwami Mana, tuzobana nawe mwami Mana mu birori byiza wateguye, tuzobana nawe mwami Mana, tuzobana nawe mwami Mana, birori byiza wateguye, tuzobana nawe mwami Mana. Yesu nahabwa icubahiro. Reka dusangire ijambo ry'Imana riri muri Itanguriro igice c'12. Turasoma guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Hano ijambo ry'Imana uwo munsi tugiye gusangira ni ijambo ry'Imana rivuga ngo ibuka itangura ryawe, ngo wibuke itangura ryawe, wibuke ikizwa ryawe, ngo umenye uko winjiye, umenye uko wakijijwe. Kandi ni ijambo ry'Imana ryaje kuri buri muntu wese ari mu rugendo ruja mu ijuru. Iki ni igihe cy'uko umuntu wese akwiye kwitunganya, umuntu wese akwiye kwama yiteguye kuko atamenya umunsi n'isaha. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ngo ihamagarwa rya Aburahamu. Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wowe niho imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Nuko Aburahamu aragenda nk'uko Uhoraho amubariye. Loti ajana nawe. Aburahamu yari amaze imyaka 75 igihe yava i Harani. Yesu nahabwa icubahiro. Hano ijambo ry'Imana tubwira ngo ihamagarwa rya Aburahamu. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ritubwira ukuntu Aburahamu yahamagawe. Ariko uyu munsi ahari izina rya Aburahamu ari gushiraho izina ryawe. Ngo Aburahamu Uhoraho Imana yaramuhamagaye aramubwira ngo va mu gihugu canyu, ngo no mu muryango wanyu, ngo no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Rero iki gihe Aburahamu Imana yamuhamagaye ngo ave mu gihugu, yongera ave mu muryango, yongera ave mu nzu ya se. Mu gihugu uyu munsi urabwirizwa ngo Imana yaraguhamagaye canke iraguhamagara.
ngo uve mu gihugu. Kuva mu gihugu ni imigenzo y'igihugu ikiri muri wewe. Kuva mu muryango ni imigenzo y'imiryango yawe ikiri muri wewe. Kuva mu nzu ya so ni imigenzo yo mu nzu ya so ikiri muri wewe. Mw'ihe gihe Aburahamu Imana yamuhamagara, Aburahamu bakoresheje ibyigwamana, Imana yamubwira ngo nabivemo. Nawe uyu munsi Imana iraguhamagaye ngo vamo. Mbega ihamagarwa ryawe, mbega itangura ryawe rimeze gute? Itangura ryawe rimeze gute? Ngo usubire inyuma, kuko abantu muri kino gihe benshi batigeze basiga ivy'igihugu cabo, ntibigeze basiga ivy'imiryango yabo, ntibigeze basiga ivyo mu nzu zabase, bagiye bavyinjiranye. Yaba baraguza baravyinjiranye, yaba bica baravyinjiranye, yaba amacakubiri baravyinjiranye, yaba inzigo n'ishari baravyinjiranye, yaba biba bose baravyinjiranye, ntibigeze bakizwa, ariko uko bari kose niko binjiye. Rero uyu munsi ijambo ry'Imana ratubwira ngo reka twibuke ihamagarwa ryacu, twibuke ikizwa ryacu aho watanguriye. Usubire inyuma, ugende usubire inyuma. Iri jambo ry'Imana ntabwo riko riraza ngo riko riza ku muntu ngo asengera hanaha, ariko ni buri muntu wese asengera mu rusengero rwo rwose kandi ari mu rugendo ruja mwijuru. Ngo umuntu wese asubire inyuma yiyumvire ihamagarwa ryiwe. Kubera muri kino gihe abantu benshi babaye abanyedini, barinjira mu ishengero bakibaza ngo gukizwa bakirizwa mu ishengero, ariko Imana muri kino gihe itoranya abakozi bayo bariko barayikura mu kuri no mu kugororoka. Rero umuntu wese narabe ihamagarwa ryiwe, atitaye kuri buri muntu wese, ariko umwe wese arabe ku gatwe kiwe, kuko umwe wese ngo azibarizwa ivyiwe. Rero hano baratubwira ngo Aburahamu Imana imaze kumuhamagara amubwira ngo nuze ngo nkwereke igihugu, uje mu gihugu nzokwereka. Nawe Imana iraguhamagara ngo nuze ugende mu gihugu Imana igomba kukwereka. Imana irakwereka yuko ukwiye kuva mu byo byose ugahungira muri Kristo Yesu, ugahungira mu maraso ya Yesu Kristo, umwanya ukihari ukahungira mu mbabazi ziwe. Imana yo mwijuru ikakubabarira, hanyuma ugatangurana nayo. Ibyo wagendeyemo byose Imana ntabwo ibyitaye ko yitayeho ihinduka ryawe. Rero abantu muri kino gihe ntibacumva ijambo ry'Imana, ariko bishakira ibinezereza imibiri yabo, bishakira ivyo bumva bimitima yabo ihimbawe. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana riko rirabwira umuntu ari mu rugendo ruja mwijuru, kuko harimwo abatari mu rugendo ruja mwijuru, ariko bigira mu kivangi, abariko bigira bitwara ingeso zabo, abariko bigira bishakira ubutunzi, abariko bigira bishakira ivyubahiro, abariko baragenda bishakira kubahwa, bashaka ibiti, bashaka n'ibindi. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana rirakubwira ngo nuhinduke, uhindukire, wibuke itangura ryawe, umenye uti mbega ninjiye gute, ikizwa ryanje ryatanguye gute, mbega umunsi nakizwa byagenze gute. Mu kizwa kandi narasize ingeso zanje, narasize ya macakubiri, narasize bwa bwibone, narasize ya shari, narasize bwa busuma, narasize bwa busambanyi, narasize bwa bwicanyi, narasize bwa bwibone, narasize bwa kudaca bugufi, narasize ibyo byose. Ubisubiremo ubyiyumvire ko wabisize. Niyo utabisize uce bugufi, usaba Imana imbabazi kandi utangure wige guhinduka. Rero hano ngo Imana ibwira Aburahamu ngo uje mu gihugu nzokwereka, ngo nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigere rurangirana. Rero benshi bashaka umugisha ukutariko, benshi bashaka kumenyekana ukutariko, abantu benshi bashaka ibyiza mu buryo butaribwo. Ariko nimba ushaka ibyiza, ariko nimba ushaka kose kubahwa, ugashaka umugisha, nukora ivy'Imana igomba. Impamvu abantu benshi muri kino gihe abantu b'Imana badaronka umugisha nuko batambikiza ukuguru kumwe kukiri mu isi, ukundi kuri mu gukizwa. Rero abantu bakambara ishusho y'inyuma yo gukizwa, ariko indani badakijijwe. Rero Imana iragomba ko muyambura ibyo byose, mukavyiyambura kugira ngo mwambare ishusho yo kwezwa. Ishusho yo kwezwa nico Imana igomba, kuko muri kino gihe ni gihe cy'uko umuntu wese akwiye kwitunganya, akama ahagaze
azi yuko ari mu rugendo ruja mu ijuru. Umwanya n'umwanya inzamba ishaka kuvuga itaravuga, ariko ishobora kuvuga kuri wewe wenyene canke ku wundi canke kuri jewe jenyene, ariko itaravuga kuri bose. Rero nuko ama witeguye kuko utazi umunsi n'isaha Mwami Yesu Kristo ashobora kuza agatora umugeni wiwe. Rero muri kino gihe ngo nuko umugeni akwiye kwama yiteguye. Muko kwitegura rero nuko ama wejejwe, kandi ntibivuze ngo nuzi itangura ryo ryatanguye neza, ariko akwiye kwama yejejwe, akwiye kwama yitunganya buri munsi, buri munsi, buri mugoroba, muri gitondo, buramanywa yama yiteguye uko atashaka ko atamenya umunsi n'isaha. Rero hano ijambo ry'Imana avuga ngo nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa. Imana iragomba kuduha umugisha, ariko mu uwo mugisha Imana igomba kuduha nuko ukora ivyo Imana igomba. Murazi neza niyo umuvyeyi agiye kugabira umwana wiwe, agiye kumuha umugisha, aramugabira, ariko iyo afite umwana amugamburukira, amukorera ivyo agomba, amuha uwo mugisha anezerewe, kandi uwo mugisha ukazomuberamwo ikintu gikomeye. Hari n'igihe naho ushobora kuronka umugisha, umuvyeyi aguha umugisha, waramugoye avuga ati nta kundi ko ari umwana wanje, reka mfe kumuha uwo mugisha. Ariko hari igihe uwo mugisha iyo wawatse ukawuronka, ukwera umugisha ukawumererwamo nabi, nyamwe uzosanga wa mugisha atakintu kimwe mukumariye, ugasanga ni hahandi maze kuronka wa mugisha uciye ugwa, cyangwa ukawukoresha ukutariko, umwe akawutwara mu busambanyi, kandi akawutwara mu bindi, kandi akawutwara kwica, gukora iki. Ariko iyo uhaye umugisha, Imana ivuze ati umwana wanje reka ndamuhembe, yambereye umwana mwiza, yambereye inkoramutima, Imana iguha umugisha, abuzukuru n'abuzukuruza bakazorya, bakazosigara barya kubera ukuntu uhagararanye neza n'Imana. Rero Imana iragomba ko duhagarara neza, atakintu na kimwe witayeho, utarabye no hino, ariko uhagarare we ku ruhande rwawe, uhagarare kugira ngo ubare neza n'Imana, kuko Imana ishaka muri kino gihe kwitoraniriza abayo. Imana iri kwatoranya abantu bayo, bariko bayikora mu kwino mu kugororoka. Muri kino gihe hari kivangi, ntabwo umenye umukristo, ntabwo umenye utari umukristo, abantu bose barivanze. Rero inyuma bambaye ishusho yo kwera, ariko indani nabwo atari ko bimeze. Rero Imana iragomba ko twezwa, iriko ireza umugeni wayo, iriko irabohora umugeni wayo. Niyo mpamvu iri jambo ry'Imana, iyi message, ubutumwa buriko buza ku muntu ari mu rugendo ruja mu ijuru. Kuko nubwo wavyumva utari mu rugendo ruja mu ijuru, wowe bifata nk'uko umengo nibisanzwe, ariko uzi ko ari mu rugendo ruja mu ijuru, ngo nusubire inyuma wibuke itangura ryawe, ngo wibuke itangura ryawe uko rimeze, uko ryari rimeze, wibuke ko utaje ivyo ujemwo. Hariyo benshi usanga baje bakubika inshuti zabo, abandi bakaza kuko babikuriyemwo, abandi bakaza atazi ivyo bajemwo, canke baza kugira ngo baze nakujya avuga ati uno munsi reka ngende. Ariko Imana yakubwira ngo fatana na Yesu ubwawe, ufatane n'Imana ku ruhande rwawe, uvuga uti Imana ugomba ko nkora iki, ugomba ko nkora iki, ugomba ko mera gute, ugomba ko bigenda gute, umenye kubana neza n'Imana. Imana uyigira inshuti, Imana uyigira inshuti ntizoguhemukira, Imana uyigira inshuti izokubera inshuti, izokubera inshuti kuberemwo byose. Niyo mpamvu uyu munsi ijambo ry'Imana ariko yatubwira ngo reka duhinduke twibuke itangura ryacu, kugira ngo tumenye uko twinjiye, ukuntu waje gukizwa umeze. Ntabwo ndakubwira ngo wibuke uko winjiye mu rusengero, yindi dini n'amadini nk'ayandi yose, ariko uyu munsi Imana irakumenya ngo winjiye gute muri Yesu, winjiye gute mu gakiza. Ariko ntuvuge ngo ninjiye ngo mu rusengero rununu, oya. Imana igomba kuvuga ngo ukirizwe mu rusengero, reka ukirizwa aho uri hose, niyo bizotubona mu rusengero. Hajya urusengero ni ihuriro ry'abana b'Imana, kugira ngo muge muhuriremwo, kugira ngo mufatane, kugira ngo mufashanye, kugira ngo mwuzuzanye, aho mwakehaniwe undi uzuze mugenzi we. Ntabwo ari kugenda gukirizwayo, ahubwo no kugenda kugira ngo mwuzuzanye. Ariko ukwiye gukirizwa ahantu hose uri, yaba mu rugo ugakirizwaho, yaba ku kazi ugakirizwaho, aho uri hose ugakirizwaho, kuko Imana izoza kugutora mu rusengero, Imana izoza kugutora aho uzoba uri hose. Izoshaka kuza kugutora waryamye, ushaka kuba uryamye,
izogutora uri ku kazi, uzogutora aho uri hose, gutora mu barabara. Rero niyo mpamvu ukwiye kwama witeguye, ukamukijijwe, ukamuri ahantu hose uri gukora ivy'Imana igomba. Nico Imana itwifuzaho. Rero ngo Aburahamu nawe yaragiye, ariko nubwo yagiye nawe hari ivyo ntiyasize vyose. Yagiye ajana na Loti. Amaze kujana na Loti, murazi ibibazo yahuye navyo. Amaze kujana na Loti baragiye, hama Imana ntiyamusezeranira, ntiyamuhumugisha kubera yarakiri kumwe na Loti. Rero hari abantu benshi binjira na ba Loti, binjira n'abandi bakaguma kubaronka umugisha, ariko reka bantu sohore ba Loti. Reka batandukanye na Loti kugira ngo Imana iguhezagire. Burya iyo ugomba umugisha, kora ivy'Imana igomba. Numara gukora ivy'Imana igomba, Imana iraguhezagira. Ikavuga uti umwana wanje yankoreye ivyo ngomba, umwana wanje yanyumviye, umwana wanje yakoze ivyo nishimira, hanyuma akaguhezagira, akaguha umugisha. Rero kuko hari imigisha myinshi Imana iduha, ariko twatitirije, ariko twayibujije amahoro, iyo migisha twamara kuyironka ikatuvyara ibibazo. Rero niyo mpamvu ukwiye kunezereza Imana. Numara kwinezereza, nubwo utayisaba umugisha, Imana izi ivyo dukeneye, Imana izi ivyo twifuza, izobiduha. Reka twese dusubire inyuma, twiyumvire itangura ryacu. Wiyumvire itangura ryawe, nani niyumvire itangura ryanje. Wibuke ko wasize bya bindi byose, ya migenzo yo mu gihugu, za kamere zivuga ngo twebwe mu muryango wacu tumeze uku, ntidukugwa ku ijambo, tumeze uku nuku. Byo byose urako wabisize. Bavuga ngo twebwe ngo kwanaka ngo ngo twe tumeze uku, urako wabisize. Ivyo mu gihugu urako wabisize, imico itari urumve urako wabisize. Ariko Imana iragomba kuhinduka, ukambara umuco w'abana b'Imana, ukaba w'Imana igomba, ukagendera mu nzira zayo uko Imana kwifuza. Iri jambo ry'Imana niryo Imana yashatse kugira ngo tuvugane uyu munsi, ngo wibuke usubire inyuma. Kandi ababwira ngo ni ijambo ry'Imana riko ribwirwa umuntu ari mu rugendo ruja mwijuru, atarabye mu idini nini, ariko umuntu wese yifuza kuja mwijuru. Umuntu wese yifuza kuja mwijuru, kuko harimo abantu bashitse bishakira ubutunzi, bishakira ibiki n'ibiki, barabironse. Mwico gihe bamaze kubironka barashitse. Bashaka kumva ijambo ry'Imana bakabona ko ubutumwa. Rero iri jambo ry'Imana riko ribwirwa abantu bari mu rugendo ruja mwijuru, bakeneye kuja mwijuru, bakeneye kugenda mwijuru, bakiri mu isi, bakeneye umugisha uva ku Mana, batazoja kuja kurondera umugisha wo muri bundi buryo bashaka mu bundi buryo butandukanye. Ariko Imana yo mwijuru, babandi bihanganye, bamwe bagomba bavuga ati uko biri kose ndakeneye kuzoja mwijuru. Iri niryo jambo ry'Imana riko ribwirwa muntu. Uyo muntu ndetse n'uwundi wese yumva ko akwiye kwihana ibyaha byiwe, n'uwundi wese ashaka kwihana, agomba kwihana ibyaha byiwe, nawe arahamagawe. Ariko rirabwirizwa umuntu ari mu rugendo ruja mwijuru. Hariho n'uwo atarihana ariko akeneye kuja mwijuru, nawe ashaka kumvira ijambo ry'Imana rikamukoraho akihana. Rero ariko abagaragaza imitima yabo, abakomantaza imitima yabo, bakanka kumva ijambo ry'Imana, bakobanka kumva iki jambo ry'Imana ribabwira, igihe cabo kirahari. Kandi iki n'igihe Imana iriko iratoranya umugeni wayo, kandi iriko ireza umugeni wayo. Rero nawe nimba ugomba kwezwa, nimba ugomba kuzoja mwijuru, reka wumve twumvane ijambo ry'Imana, kandi dukore ico ijambo ry'Imana litubwiye. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Murakoze. Turagushimiye Mwami Imana, turagushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi, turagushimiye kudahengesha kudutumako no kutuganiriza, utubwira Mana ngo twame twitunganije, ngo twame twejejwe, kuko utazi ngo umunsi n'isaha uzogaruka gutora ishengero, uzoga gutora umugeni wawe. Kuko databuja, turazi neza mukunzi mwiza, kwihigiha abantu bamaze kwivanga, abantu bamana bibera mu bintu byabo, ariko Mwami atari uko bakijijwe, bakibera Mwami Imana mu bitagira ikimazi, ariko abantu bamwe bakabakurikira batazi ibyo ariko barakurikira. Rero Mwami Imana, reka rero uduha amaso yo kubona, uduha amaso yo kubona muri kino gihe. Mana yera yo mwijuru, reka uduha amaso yo kubona, reka uduha amaso yo kubona, reka uduha amaso yo kubona, kugira ngo tubona igihe kigeze, cyangwa tubona aho turiko turagendana nabo turi kumwe nabo muri no rugendo. Uzobukoze Mana. Harimo benshi muri no rugendo ariko bayovya abandi, bazi ngo bari mu nzira imwe, ariko
barayovya bariko batwara muri gihe nomu mana bagabahumya amaso mana muri kino gihe mana amacenge kino gihe yamaze guhuma mana yera mwijanu bamaze guhuma bagahumisha n'abandi rero nyakuba wise na kano kanya turaguhaye kazi na karibu kugira ngo bane natwe ushishikare weza umugeni wawe mana ijambo rya rizoshika mana rizogende mwawe mana kampemu yera azagende mwawe mana aganize buri muntu wese mana kugira ngo kandi woroshe imitima yacu kugira ngo dukore ijambo rya ritubwira urakoze mana ko uri kumwe natwe kandi tuganirije duse twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Yesu Kristo abamugisha amen